ubwinshi bwacu nizo nguvu zacu. Ivyo vyashikirijwe na Nyeniteka Gerardine Birabe, umukuru w'inama nshingamateka, hari ku munsi wa gatatu Myandagaro umwaka wa 2024, aho yari yifatikanije n'abanyagihugu bo muri komine Matongo ku musozi Ruganza mu bikorwa vyo kubaka umushinge w'inyubakwa komine Matongo izokoreramwo. Iyo nyubakwa izoba igeretse 4 kandi izoba ikoreramwo amakomine 3. Nyakubahwa Misanteri murongoye komine ya Matongo, bubahwa mwese muri hano, umumwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, bavuka komine, namwe bashitsi muri hano muva hirya no hino kubera ubuzi musanzwe mutunganya nk'abanyamakuru, abajeje umutekano, eka n'abandi dushobora kuba tutamenye ariko bahisemo kwifatanya natwe muri kano kanya. Mwese tuvuge tuti Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe yemwe. Amen. Uyu munsi n'umunsi w'ibikorwa, nk'uko twari tubivuze bwakeye, twese turi bazima, Imana nibihererwe icubahiro. Twahuriye hano rero turi benshi. Nyakubahwa Musitanteri aratubwiye ibikorwa biriko birarangurwa. Ibi ni ibikorwa vyiza, ibikorwa vyitegurira ibihe biri imbere. Benshi inyubako baramaze kuyibona, rero ntiraba inyubako ariko iracari intango. Iyi izoba ari inyubakwa izoheza ikakira ya mbono yo mu 2040, aho tuzoba turi mu gihugu cifashije. Mu 2060 tukazaba turi igihugu giteye imbere. Aka rero n'akarorero kamwe mu bindi vyinshi bizokorwa. Iyi nzu tugiye kubaka izoba irimwo amagorofa 4. Iyi turiko turatangura hano kiri muri fondation. Iyi izoba ari cave, inzu yo munsi, inzu yo hasi imiduga izozihagararamwo, kuko murabona ko atari hanini cyane, amatongo yaraze. Rero aho dufise hose tuzogerageza kuza dukoresha ubuhinga n'ubwenge kugira ngo turonke ibibanza dushobora gukoreramwo. Aha rero nk'uko twabihamagariwe, bamwe bose basabwe kuzokora uko bashoboye kugira ngo inguvu zikenewe abenegihugu abanyamatongo eka n'abandi bazoza kudufasha, kuko iyi nyubakwa niramuka irangiye izokoreramwo n'abanyabutaganzwa n'abanyagatara, kuko bose tuzohurira hano muri komine Matongo. Ubwo murumva yuko tuzatamba twirorera, inguvu zirahari. Tuzishira hamwe rero nta nkeka iyi nzu tuzoyubaka vuba vuba. Iyaba vyoshoboka twoyinjiye nko mu 2025, mugabo reka tuvyizere. Tuzokora uko dushoboye dushiremo inguvu turabe ico kunda. Nukuri izoba ihimbaye. Narabonye amashusho yayo, ndabona ko izoba ari inyubako ihimbaye cyane. Rero iki ni igikorwa kimwe nk'uko twari tubivuze.
Ku kijanye n'umugambi watanguye wo kubaka kaminuza ku mutumba wa Ruganza muri komine Matongo, Nyeniteka yaribukije ko ibikorwa bitahagaze, ko habaye utubazo tumwe tumwe harimwo n'ikena ry'ibitoro. Yarijeje isinzi ry'abantu bari bitabiriye ibikorwa rusangi ko atankeka kaminuza izokubakwa muri ya mbono kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere no guhesha agateka intara nshasha ya Butanyerera eka n'igihugu cyose. Twaravuze ko ibi byo kubaka kaminuza navyo nyene vyatewe nuko twagize ikibazo ca carburant igitoro, noneho tuca tubura ingene tubandanya dukora, ariko nubwo biruko hariho abandi bandanije babumba amatafari. Aho naho ayo matafari azoheza agira ikindi gikorwa akora. Ikindi naco nuko igitoro nikiboneka iyi nzu tuzoba turiko turayubaka, kandi n'irya kaminuza tuje turondera noneho amamashini nkuko byari byatanguye ace atangura gutaba. Kandi mwarumvize twaravuze yuko hariya tuzoza tuhakora umutumba ku mutumba. Natwe dufise imitumba myinshi muri komine, kandi uretse nako murumva ko hari komine zitatu zoba ziri hamwe. Imitumba yose izoziza gukora umutumba umwe ku buryo wewe ushobora kuzosanga nko mu mwaka uje kuhakora nka rimwe canke nka kabiri. Ariko Abanyamatongo kubera ko dukunda akazi turi hafi, tuzoza kenshi gashoboka. Irya kaminuza natwe ze turabe ko twoyubaka. Ico rero kizoba ari ikindi gikorwa muri ya mbono twamye tuvuga. Ikindi gikorwa tuzokora kandi kizoba ari igikorwa kizohesha iteka Abanyamatongo eka nabo mu Burundi bwose. Hanyuma burya kaminuza si kaminuza y'ikomine, ni kaminuza y'intara. Ubu rero intara zoba yitwa Butanyerera. Muca mwumva rero abo bantu bose tuzoza dukorakorana tukava hirya no hino kugira ngo twubake irya kaminuza. Rero ntitwakurirwa tuvuga byinshi, ariko murabona mwebwe uko mungana hano, twama tubivuga yuko ubwinshi bwacu nizo nguvu zacu, sibyo? None izo nguvu nizo dushaka hano, kandi tubona ko bizoshoboka ko ibikorwa byose turiko twiyumvira kuzokora bizokunda, kuko Abanyamatongo eka uretse n'Abanyamatongo, Abanyakayanza, Abanyabutanyerera turakunda akazi kandi turi benshi. Kuba turi benshi nitwipange ku kazi, ibindi navyo Imana izobikora. Twagira ngo tubakengurukire ko mwaje muri benshi, ariko n'ibindi bihe muzoze muza gutya nkuko musanzwe mwitaba ibikorwa, kugira ngo ibyo byose tuzoba twifuza kurangura tuze tubirangure mu bambere. Murakoze cyane rero, tubifurize umunsi mwiza w'amakomine, umunsi wo kwirimbura, umunsi wo kwikeza ibyo tumaze kurangura, umunsi wo kwikeza kandi mu byo tugiye kuzorangura, maze Imana izoduhe ububasha inkomezi zo kugira ngo ibyo twifuza byose bizoshoboke mu bugombwe bw'Imana. Amen.